Media TV. Canke mu munsi wose umutima washaka gutera incuro 1440 ku munsi umwe. Wo umutima nico kiringo canke nivyo biharuro ushobora gutera ku munsi wose iyo ugiye uraharura mu gihe canke wagiye kugirisha isuzuma ry'umutima baraba mbese umutima wo utera ku biharuro bingana gute, uri ku muvuduko ungana gute, utera amaraso mu muvuduko ungana gute. Ivyo byose ni ibintu barinda kuraba abaganga kugira ngo barabe umuvuduko w'amaraso wawe uri vyaye bice, uragwaye umutima wawe utera gahoro canke umutima wawe uratera cane gose. Rero ico nico kintu umutima ukora. Reka rero turabe gute twokwirinda ingwara y'umutima. Ingwara y'umutima rero mu kuyirinda bisaba guhindura uburyo bw'imibereho. Abantu bose tubayeho gutandukanye, ariko abenshi basa nkaho baribo babayeho ubuzima bwiza nibo usanga bafise izi ngwara z'umutima kubera kurya neza cane bakarenza. Icambere nukwirinda kurya izo ndya zishobora kuba zifise amavuta menshi, ibinure vyinshi, amata, amagi, amanyama, ibintu nyene nk'ivyo vy'ama mayonnaise. Ivyo nivyo bintu akenshi abantu 90% bagwaye umutima biterwa n'izo ngorane zo kuba bafungura ibintu bigwiriyemwo isukari nyinshi canke ibinyamavuta vyinshi cane gose. Rero ivyo ni ibintu bikunze gufata abantu bafite ikibazo cy'umutima. Rero kugira ngo bavyirinde baze barafata indyo canke ivyo kurya byiganjemo imbuto z'ubwoko bwose, n'ibikomoka ku mafi. Ibikomoka ku mafi biva mu mafi bitagiramwo amavuta menshi, nibyo byagufasha kurinda umutima. Hama ikindi naco ca kabiri kugira ngo wirinde ingwara y'umutima ni kugabanya ibiro birengeje cane, twita obesity mu kirimi cyo mahanga. Ni kugabanya ibiro byinshi rero bishobora kongera ingorane zo guteza canke ivyago vyo guteza ingwara y'umutima. Rero ni byiza ko umuntu yakora siporo akafungura neza, birafasha kugabanya ivyo biro mu gihe wafunguye bya bintu bitagiramwo amavuta n'iki, ugakora siporo ukagabanya umuvyibuho ashobora gutera ingwara y'umutima mu mwanya muto. Tutibagiye ica gatatu, kwitwara neza bijanye kubivanye n'umunaniro canke kuruha. Uburuhe bukabije canke stress birashobora kongera umuvuduko w'amaraso mu buryo bumwe canke buriya. Ivyo rero gaca bitera intandaro yo kugwara umutima. Vyiza fata umwanya amasaha akwiye, amasaha 8 canke 7 ku munsi. Ugabanye stress nimba ari ikintu kiba cagushikiye, ukoreze ubibagirwe stress, wiha amahoro, kuko utiha amahoro niyo ntandaro yo kugwara umutima. Gufata umwanya wo kuruhuka, ukaruhuka neza, ugakora siporo, zaba siporo yo kwiruka, abagira siporo yo kwikinga, agira siporo yo koga, doko uburyo bwose ushobora kumva ukoramo siporo, bakora siporo. Ikindi naco kigira kane ni kureka itabi n'inzoga ku rugero ruri hejuru. Itabi murabizi yuko ni ikintu kitari cyiza ku bijanye n'amahaha, kandi amahaha nayo nakorana hafi y'umutima, kuko umutima urungika amaraso mu mahaha ukaja gutora oxygene. Iyo oxygene nayo igaca irungika mu mitsi, igatwara vya bindi vy'indema mubiri vyose, amavitamine. Rero iyo unywa kunda kunywa itabi gishika ryariganje mu mahaha y'amyotsi, ni kuvuga ko ya maraso aja mu mitsi akongera akagaruka mu mutima, haba harimo bwa burozi buva mu itabi buguma bugenda gusinzikaza umutima. Ni babandi uzogumva ngo umutima babo ngo waragutse, ngo mbaye ngwaye kanseri, ibintu nk'ivyo nyene. Rero itabi n'inzoga si ikintu ciza
ku bijanye n'umutima, kuko inzoga yiganjemo alcohol nyinshi, amasukari menshi, ni bibi cyane ku muntu yoba yifuza kwirinda ingwara z'umutima, kuko ni ingwara ibabaje cyane. Hama icanyuma gukora iyo imyimenyerezo ngororamubiri n'imiburiburi iminota 30 ku munsi iba ihagije, kugira ngo ushobore kunonora umubiri wawe, ushobore kunonora cankwe gufasha umutima gukora neza. Mu gihe rero ibi mwabifashe nka nkama, nta kabuza yuko umutima mwamuko murawirinda ku rugero ruri hejuru, kandi umutima ntopfa kubafata gutyo nyine. None Youth Media TV.